rya jambo nyene rihuza imitima y'abarundi, rya jambo nyene ryamye riranga abagumyabanga ba CNDD-FDD kugira ngo babashe kugera mu bihe tugezemwo dufatanye mu nda tururunani twese, abahutu, abatutsi, abatwa, banwa, eka ndetse n'abandi bose baronse akaryo ko kuronka ubwene gihugu. Hariho umwe mu bakuru b'ibihugu yateye iteka abarundi mu biganiro vy'Arusha, yavuze ati abarundi bavugiye, twabonye bavugira, bamwe bavugira abahutu abandi bavugira abatutsi, ariko twabuze abavugira abarundi bose. Iri nisango ryo kubamenyesha ivyinyegeje ku kuntu wa 16 Munyonyo uhimbazwa. Ndawise umunsi mukuru n'umunsi mukuru koko. Igenekerezo rya 16 Munyonyo mu mwaka w'2003 niho abarundi bakomoka mu mpande zose baje inama biciye kuba baserukira, bashira ibigwanisho hasi, maze intambara irahagarara, bemera gushiraho umugambi w'inama n'ingingo washize. Uwo mugambi w'inama n'ingingo ni vya biganiro vyo guhagarika intambara vyahavuye bivamwo amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ko ibikumu kuri uwo musi. Umugambwe CNDD-FDD wari wategekanije yuko uwo musi bitebe bitebuke utegerezwa kuba uw'abarundi bose, kandi ukaba umunsi mukuru w'igihugu ku nyungu z'abagwanye ku mpande zose. Uko Paripehutu FNL yinjiye mu vyo guhagarika intambara murabizi, mwarabikurikiranye. Hinge tubibutse uko vyagenze kubijanye n'itegwa ry'ibikumu kuri ayo masezerano y'uwa 16 mu Myonyo mu mwaka w'2003. Twibutse neza yuko amasezerano yo guhagarika intambara nyezina yatewe kw'igikumu kwigenekerezo rya 3 Kigarama mu mwaka w'2002 hagati y'umuhari CNDD-FDD na Iprona yari ifise ubutegetsi bw'ikiringo ca mbere c'imfata kibanza. Mvuze Iprona kubera ico kiringo cari kirongowe na Major Petero Buyoya, naho icegera ciwe yakomoka mu mugambwe Sahwanya Frodebu ariwe Domiciano Ndayizeye. Ni ibintu vyategerezwa guca mu mategeko biciye mu nzego zisanzwe zifise ubwo burenganzira bwo gupfundika amategeko. Amasezerano y'uwa 16 Munyonyo mu mwaka w'2003 n'umushinge novuga neza yuko ari nkingi y'ayandi masezerano yose yo guhagarika intambara yagiye arategwa kw'ibikumu. Kanatsinda uretse ivyo kugabangana ubutegetsi gusa hagati ya leta ya CNDD-FDD n'umuhari FNL, ibindi vyose bijanye no guhagarika intambara nyezina n'amasezerano hagati ya FNL na leta y'u Burundi, ibirimwo vyose biri muri ayo masezerano yo guhagarika intambara y'uwa 16 Munyonyo umwaka w'2003. Mu kiringo ca kabiri ca leta y'imfata kibanza irongowe na President Domiciano Ndayizeye ku bwa Frodebu na G7 niho haganirwa ibijanye no kugabangana ubutegetsi hamwe n'ibindi bibazo vya politike. Noneho kwigenekerezo rya 16 Munyonyo mu mwaka w'2003 niho haca hategwa igikumu kuri ayo masezerano, ari Domiciano ahagarariye igihugu c'u Burundi.
naho imugambwe wa iprona n'iyindi migambwe ya G10 aribo batwaye ikiringo ca mbere, hanyuma G7 na Frodebu bakaba batwaye ikiringo ca kabiri. Iyo ntwaro y'imfata kibanza yose yari ifise programa imwe. Nta mugambwe canke imigwi y'imigambwe yategerezwa kugenda mu vyikora canke mu biganiro inyuma y'ivyaganiriwe yarusha. Wanashaka n'abaganiriye na CNDD-FDD umugwi wari umwe, haba ku ntwaro y'ikiringo ca mbere canke y'ikiringo ca kabiri. Ababisikanye ni Perezida Buyoya na Perezida Ndayizeye kwisonga gusa, ariko umugwi wabaye wa wundi. Ku ntwaro rero ya Ndayizeye na G7 muri ico kiringo c'imfata kibanza nyene niho haganirwa ibibazo vya politike hamwe n'ivyo kugabangana ubutegetsi muri politike no mu vya gisirikare. Ari naho rero haca hategwa ibikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu kuri iryo genekerezo rya 16 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2003. Mu vy'ukuri Buyoya yateye ibikumu ku masezerano yo guhagarika intambara ahagararira leta yose, yaba aba G10 n'aba G7, na Ndayizeye bibuko nyene mu gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu yahagarariye iyo G7 nyene na G10, kuko programa yari imwe bategerezwa kubisikanya kuko niko vyari vyategekanijwe n'amasezerano ya Arusha. No kuvuga rero kuri uwo musi CNDD-FDD yateye igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara hagati yayo na leta y'imfata kibanza y'ico gihe, ica yinjira muri iyo ntwaro y'imfata kibanza mu kiringo cayo ca kabiri cagana ku matora y'ibihumbi 2005. ariyo matora rero umuhari CNDD-FDD nk'umugambwe waciye uyatsinda ushikira ubutegetsi. Kuri izo nsiguro birumvikana neza yuko amasezerano yo guhagarika intambara hamwe n'uwo musi wa 16 Munyonyo ari nk'icirore c'inyungu z'abagwanyi b'impande zose, z'abaganiriye bo ku mpande zose. Ni naco gituma n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi, ubushikiranganje bwahora bwitwa bwo kwivuna abansi, haciye hongerwa ko ubwo kwivuna abansi n'abahoze arabagwanyi, aba anciens combattants, Ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, bamwe bita ba se combattants mu Kirundi. Abo rero ba anciens combattants ni abo rero bace batakaza ivyo igihugu cyari kubategurira muri ubwo bushikiranganje bwabo. Abademobilize burya bushikiranganje bwari ubwiwabo bwo bateguriye kazoza, none ubu bama bareko barehera basura inkungugu birenza, kandi hariho imigambi yabo ibagenewe, hariho na financement z'uwo mugambi, amahera ava muri za Banque Mondiale n'ahandi. Bamwumva yuko bo bama baca bayakoresha mu zindi nzira z'amavoka n'ibindi, amamiliyaridi agaseseka agapfubusa, hanyuma abandi bagataha zirayoye baguma bamukomera amashi ngo shirira caratuvunye. Imyaka rero imaze kubajana, ukazosanga rero ataco bari bwimarire, kuko muri abo nyene nibo bohejeje bakafasha bakabungabunga na bene wabo batakaje vyinshi mu rugamba. Hari imfuvyi, hari w'abapfakazi. Buryo gufatana mu nda biba hagati y'abanyagihugu bonyene ubwabo ahanini ababanye. None ataco bifashije bazofasha abandi gute?
aba ancien combattant sabo muri permanence y'umugambwe, aba ancien combattant nabo muri ministère de la défense nationale et des anciens combattants. Amaso yose ategerezwa kwerekezwa ahari igihugu, aho igihugu gitwarirwa, ntategerezwa kwerekezwa ku muntu n'umugambwe. Nivyo rero binyegezwa, nayo abo bandi baba ex-FAB twovuga neza yuko abibona yuko ari impfuvyi. Ababaserukiye mu biganiro bakize kubivamwo gusa baca bafata inzira yo kuja gukukuruka. Murakoze. Rero uno munsi Imana yampaye ijambo irambwira ngo nze kurivuga kuko je ndayisenga turejoro ikantuma. Urumva yambariye ngo uyu munsi ni muri Mika, igitabo cy'ubuvugishwa n'Imana Mika igice c'indwi ku murongo wa 11, yambwiye ngo uyu umunsi wo gusubira kubaka inzitiro zawe uraje. Wumvise ngo kuri uwo munsi urugabano rwawe ruzokwigizwayo rushigwe kure mu gihe cyo kwagurirwa inzitiro, urugabano rukaguka. Urumva urindire nza kuvuga hanyuma uwo ndiko ndavuga. Rero muri 2015 le 5 février je murazi nari premier vice président du Sénat, nagiye kuvuga ijambo ry'Imana ikarusi. Imana yari yaraye impaye ijambo riri muri Ezekiel, iri ndarisubiramo narivuze kenshi cyane. Ezekiel 37 uvuye ku murongo wa 15 ugashika ku murongo wa 28 ndayazi ko mutwe. Urumva aho rero niho havugwa ko uyu munsi wo kwagurirwa inzitiro abarundi Imana yarayinyeretse bari muri impasse y'ingene amatora azogenda. Urumva bari muri impasse, hari induru hirya no hino ngo mukuru w'igihugu ninde. Uyu munsi rero nari Imana yatoye kicabona mu bivuge nabajya abayitranje bari ngaha baze babishingira intara yuko atawundi ndamanitse ukuboko n'iyi drapo n'iri jambo ry'Imana, atawundi mukuru w'igihugu azoba muri kino gihugu atari Petero Nkurunziza. Imana yamwise Dawidi muri ico gitabo nyene mbizi kumabwira. N'umuntu ariwe ngo azofatanya Burundi n'abarundi, niwe azofatanya abarundi batatanye, niwe azobatahukana akoreshejwe n'Imana. Muriko muranyumviriza neza, mubitange uko nabibahaye. Urumva narabivuze kenshi banyita umusazi je sinsara, nahamagawe n'Imana ku vy'Uburundi. Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cyacu Burundi azoza ku butegetsi ariko yezikiriza Dawidi. Mwumvise neza? Petero Nkurunziza yari ncuro umukuru w'igihugu cyacu Burundi azoza ku butegetsi ariko yezikiriza Dawidi ngaha. Petero Nkurunziza turakukunda. Petero Nkurunziza yabanga yakuye igihugu mu mbaraga